INTABONWA YIBAGIWE. Trésor Oublié. Tuzoba abidegemvya vy'ukuri. Umweranda Irenewo aravuga ko Imana yaturemanye umwidegemvyo kandi uko n'ukuri kuzima. Kukaba nkako ukwidegemvya nyako ni kwiza cane. Imana yahisemwo kuturema uko ibona ko ari iciza gisumbirije bifise. Nikirumara mu buzima bw'umuntu, biri imbere no mu muhamagaro w'umuntu, nkuko tuvyibutswa na Paulo mweranda mwikete yandikiye abanyagalati ikigabane ca 5 akarongo k'13. Yamara rero icibonekeza nuko rimwe na rimwe nkumbure dukoresha nabo yo mwidegemvyo bikatwibarukira gucumura, nkako igicumuro dusanzwe tuzi neza ko ari ugukoresha nabi umwidegemvyo Imana yari yahaye abantu kugira ngo bayikunde bongere bakundane hagati yabo. Turabisoma mu ikatikisimu y'umuryango wa Ecclesia Katolika ku nomero yayo ya 387. Igihe dukoresheje nabi uyo mwidegemvyo twari twahawe na rudasumbwa, tuba duciye ku ruhande tukiremera uyundi mwidegemvyo twokwita nkomoka muntu, utuma haduka ibikorwa bidahwanye n'ivyo Mukama yaratwitezeko, harimwo nko gutwagwa n'ivyipfuzo vya kamere y'umuntu. Turabisoma mu icete rya mbere ryandikiwe abanyakorenti kigabane ca 5 akarongo k'13. Ibiranga uko kwidegemvya nkomoka muntu ni cane cane iri jambo ngo vyose ndabirekuriwe. Iryo jambo ni inkomoko y'ibintu vyinshi iki gihe, rituma abantu biyumvira ibitari kwiyumvirwa, bakaraba ibitari ivyo kuraba, bakumviriza ibitari ivyo kumvirizwa, bakavuga ibitari ivyo kuvugwa, bagakora ibitari ivyo gukora, bakihebera ibitari ivyo kwihebera, bagatwagwa n'ibitotwaye abantu, bakaba ico batari bakwiye kuba. Uwo mwidegemvyo uhuvya abantu isinzi, urangwa no gukora ico ushatse cose mu mwanya ushatse, uko ushatse, ugatuma ataco ubuzwa, ugatuma wibaza ko wogenza ubuzima uko ushatse. Kandi n'umwidegemvyo uronderwa cane ku buryo bwaho utuma abenshi b'abanyabuna abaja imbohe hakuba abidegemvya. Paulo mweranda aratwerekeza ku mwidegemvyo nyawo, abanje kunegura uwo wundi mwidegemvyo twebwe nyine ubwacu twiremera, aho agira ati niko vyose ndabirekuriwe ariko si vyose bingirira akamaro. Ikete rya mbere ryandikiwe abanyakorenti ikigabane ca 6 akarongo k'12. Twibuke ko twisunze amajambo avugwa na Sokrate, ibintu bidafise akamaro atari ivyo gukora, kuko ataciza tubisangamwo. Uyu munsi dusubire twibaze tuti none umwidegemvyo w'ukuri uva ku Mana urangwa niki? Ibiwuranga ni vyinshi cane, ntawo bivuga ngo abiheze, turetse ko hari n'ivyo yosanga atazi canke yasimvye. Yamara twisunze ijambo ry'Imana turashobora kuvuga bine muri vyo. Ica mbere, twisunze igitabo c'amamuko ikigabane ca 2 akarongo ka 16 na k'17, turabona ko umwidegemvyo nyawo w'umuntu ukomoka ku Mana ari umwidegemvyo utemerewe vyose. Twebwe abantu dutegerezwa kurangwa n'umwidegemvyo udatuma turya ivyamwa vy'ibiti vyose ngo nuko biteye igomwe. Hariho ibiti dutegerezwa kutarya ko ivyamwa, kuko ukurya ivyo vyamwa bidukura kagahuzu. Ica kabiri, twisunze ikete rya mbere ryandikiwe abanyakorenti ikigabane ca 6 akarongo k'12, turabona ko umwidegemvyo nyawo urangwa no kugobotora mu bintu vyinshi, ibintu vy'akamaro. Ibintu vy'akamaro dutegere neza ko ari ibintu bigirira akamaro jewe ubwanje, mugenzanje, ariko kandi bitari kubiri n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana naryo rituganisha kuri Yezu Kristo, rikatuganisha rero ku rukundo. Ica gatatu, twisunze ikete rya mbere ryandikiwe abanyakorenti nyene ikigabane c'8 akarongo k'9, aho hagira hati muragabe ukwidegemvya kwanyu nikube igitsitaza kuri bene wanyu bafise amagara make. Turabona ko
ukwidegemvya nyako gutuma dukora ibidatsitaza bene wacu bamagara make ngo bibagirire nabi. Kukaba nkako twisunze amajambo ya Alexandre Minkovski, umwidegemvyo nyawo suwo kugira nabi. Icakane, twisunze inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko yashikirijwe na Yohani Mweranda ikigabane c'8 akarongo ka 32, aho Yezu atubwira ati ukuri kuzobagira bidegemvya. Turabona ko ukwidegemvya nyako tuzokumenyeshwa no kuba mukuri, tugakorera mukuri atari mu gipfuri, tugashobora kuvugira no gukorera habona tutinyegeza, kuko ubu turabizi twese ko atamwidegemvyo nyawo wigiza y'ukuri twitije amajambo ya Antonio do Oliveira do Salazar. Ariko hano twotegera ko ukuri guhejeje kukaba inkomoko y'ukuri kose ari Yezu Kristo bwiwe. We yavuze ati jewe ndi inzira, ukuri n'ubuzima. Uko umuntu asenga cyane akiyegereza Yezu Kristo mu guca bugufi no mu rukundo nyago, niko usanga yabaye uwidegemvya by'ukuri. Nico gituma dushobora mbere kuvuga twitije amajambo ya Augustino Mweranda duti ukwidegemvya nyako no gukorera Kristo. Mu yandi majambo, mu gukorera Kristo niho dukura umwidegemvyo w'ukuri. Kukaba nkako nkuko Yezu Kristo bwiwe abitubwira muri Yohani ikigabane c'8 akarongo ka 36, nitwakunda akaba ari we atugira abidegemvya, tuzoba abidegemvya by'ukuri. Umukama nadufashe tubeho mu ishaka ry'Imana. Intabonwa yibagiwe. Trésor oublié.